abantu twese tugerageze dutahure kumwe twumve dushigikire iyi migabo n'imigambi nyene icubahiro Valentin Ndayishimiye dufitiye umukuru w'igihugu cacu, tumushigikire tumusengere dukore, hanyuma turazi yuko iyo ariko aratujana turatangwe kuhabona ni heza, iterambere rirahari, hamwe abantu twokumva kumwe tukabana nk'umurundi ku murundi, ntihagire umurundi yita umunyamahanga mugenzi we. Ishengero ryuzuyemwo abakene gusa, ryuzuyemwo hataco bahereza amaboko, duhumirije gusa dusenga, wumva ivyo bikorwa Imana dufasha kuri abo bantu bakeneye gufashwa, twobibafasha ryari muri twebwe atabagiye migambi y'iterambere. Nukonda baramutse mu izina ry'Imana nshuti bakunze ibiganiro byacu, nizera ko muguwe neza, nizera ko byose bariko biragenda neza ngaho iwanyu. Uno musi rero dufise ikiganiro kidasanzwe, ngira mwabonye yuko rero ntari jenyene, ni ikiganiro tuje, ikiganiro twovuga yuko ari ikiganiro cyo kugira ngo dushobore gukarihirizanya ubwenge, turi kumwe rero n'abakozi b'Imana mu bijyanye rero n'uburyo dushobora kwiteza imbere biciye mu ijambo ry'Imana, kandi rero byose birakunda birashoboka. Ariko rero sindi jenyene hano, ndi kumwe na mugenzi wanje ni Alexis Nimubona canke benshi banze ku ma TV nka The Brave Musesangozi. Ego uno munsi tuza gusangira ikiyago nkuko wabivuze, turi kumwe n'abakozi b'Imana, dufise byinshi tuza kuvuganako kugira ngo ibintu bigende neza, dushobore gutera imbere twese. Ndabeshe ego cyane gose nuko. Ariko rero reka ndabasabe n'ubundi kugira ngo dushobore kubanza kwakira abashitsi turi kumwe. Ego reka duhere ngaho hakujya iwawe. Ego reka twakire wa mbere, kumbure turabona yuko ari umutama ameze neza, atubwira akazina anaberewe bien sûr. Hagiye tubonye kariya kantu ko mwizosi, tuca tubona yuko hava ubutumwa bukomeye cyane. Iyo tukavuga nawe ego ucumera imirizo ku muntu. Reka tumuha akanya keza kugira ngo atwidondore, anatubwire n'ibindi byinshi atazo kora hasengera ndetse n'ibindi. Murakoze cyane. Jewe ndi Pastor Bizimana Sylvestre, ndi umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'amashengero mu Burundi, Conseil National des Églises du Burundi. Twibaze ko meze neza. Tumeze neza, turashima Imana, kandi n'amagara ameze neza. Neza cyane Renine. Hajyageze ko nabakiriho hirya. Ego reka rero mu vyubahiro byo twakire Apotre, sinzi yuko mwirirwa muri dondora birebire umpengo barazi cyane. Oya ntacu naho babanze ka nsubire. Bon Apotre Mbahaga Isidore, nsarukira imbere y'amateka ishengero Vision de Jésus Christ, hanyuma nkaba n'umukozi w'Imana azwe mu mashengero menshi no mu bindi bitandukanye. Ego reka tubahe ikaze mwese rero. No kuvuga ko uno munsi nko twabivuganye ko rero tugiye kuvugana ku biyago, twavuga yuko rero bano bakozi b'Imana uno munsi bagiye kudufasha kugira ngo dushobore kwiteza imbere, kubera ko bamwe n'abandi bama usanga bariko baragira amakritike hirya nino, imama abakristo barasenga mugabo usanga umengo ntibakora mu gihe ijambo ry'Imana rifise ukundi bivuga. Ariko rero uno munsi ukwezi ntikurahera, hariho inama nyene cyubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abakozi b'Imana, abarongoye amashengero n'abarongoye amadini, ico gihe bari muri INSP. Ico bavuganye ko rero nibaza yuko ko twebwe tutaye twatumiwe, reka kumbure n'ubundi duhere hariya iwanyu batubwire muri make mbega bavuganye iki na nyene cyubahiro, kugira ngo n'abarundi nabo nyene bakurikirana na cyane rero zino mbuga bashobore kumenya mbega ico gihe abakozi b'Imana bavuganye iki na nyene cyubahiro, na cyane yuko si bimenyerewe ko umukuru w'igihugu ashobora gukoranya abakozi b'Imana kugira ngo baganire cyane kubijanye n'iterambere. Ka duhere n'ubundi hari yanya muri Conseil National des Églises du Burundi. Murakoze cyane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye yaragirishije inama abakozi b'Imana. Ico gihe twari muri INSP, twaganiye ku bintu byinshi, ariko kimwe nuko twavuze tuti duteze imbere igihugu cacu dufatiye ku ijambo ry'Imana, niyo yari teme nyamukuru twafatiyeko. Rero yaratuyagiye
aratubwira iby'ubuzima bw'igihugu, aratubwira n'ijambo ry'Imana. Mbere twaratangaye, twasanze azi ijambo ry'Imana ryinshi ku mutwe, ariko twarabitahuye kuko twasanze yakuriye mu ishuri ryo kuw'Imana ry'abana, ico bita Sunday School mu Kibimba, mu ishengero ry'abagenzi, kandi yaragenda no muri Ecclesia Katolika, hose yarahagenda. Ni naco gituma azi amajambo menshi y'Imana. Yaraduhanuye, aratubwira ko dukwiye kuba abakozi b'Imana b'ukuri, abakozi b'Imana atamugayo bafise, kandi abakozi b'Imana bakoreshwa n'ijambo ry'Imana, ariko kandi abakozi b'Imana bavuga ubutumwa bukwiye mu bice byose ko ari bitatu bigize umuntu, ico bita la mission intégrale canke holistique. Rero twaraganiye ibitari bike, turavugana intambamyi, turavugana ivyogenda neza n'ingene intambamyi zohava. Yatuganira ibintu byinshi, haba mu burimyi, mu bworozi, mu iterambere. Aragaruka nuko umunwa wose wogira ico ufungura, hama umufuko wose ukagira n'amahera. Murakoze. Kuri ivyo nyene turashaka kumenya, mbega none inyuma y'iyo nama hari ikintu mwatahanye mwagiye kwigisha mu madini musanzwe mukomokamwo, ubugingo yabahaye inyigisho zo gukunda igihugu no gukundisha abakristo banyu igihugu mu kwiteza imbere. Mbega ubunye mubona vyagenze gute mumaze gushika mu madini yanyu? Mwaba mwarabisiguye cyane? Murakoze cyane. Mu bisanzwe yaratwibukije, dusanzwe tubikora, dusanze tubwira abanyeshengero, abakristo ibyo kwitwara neza, ingeso nziza. Cyane cyane yashimikiye ku ngeso mbi y'ubuhumbu, yo gushurashura. Aravuga ko ari bibi, dukwiye kubibwira abantu. Ibyo dusanzwe tubyigisha, ariko kandi mu bijanye n'iterambere yaradusabye ko amakorale yose, amadepartema, ibisata dufise mu mashengero twobihinduramwo amakoperative y'iterambere, abantu bagashobora korora, bagashobora kurima, bagashobora kuja hamwe bakiteza imbere, kugira ngo umuntu afashwe mu iterambere mu bice byiwe byose bimugize, no kuvuga mu buryo bw'impwemu, mu buryo bw'umutima no mu buryo bw'umubiri. Ego, hanyuma dusubiye inyuma gatonya kwa Apotre Ambassadeur, iyo nama niyo mwari muri hampande yaho. Ndakunze kubona amafoto menshi muri kumwe na nyine cyubahiro, cyangwa hasanga n'ubutumwa uri kuratanga. Ubwo butumwa rero nyine cyubahiro yabwitabiriye. Aho rero ndazi yuko iyo nama ngira naho ari kubugwayi bari kukwandaza. Hanyuma rero muri make murashaka kutubwira namwe ico mushobora kunganira asanzwe arongoye SNEP. Murakoze cyane, nkuko mubivuze iyo nama nayitabiriye nanje kuko ndi muri uwo rwego yari yagombye kuganira nabo. Rero byinshi mugenzanje nyakubahwa Pasteur Sylvestre arongoye ururero rw'amashengero mu Burundi yari yabivuze. Mu bintu bikuru nibuka yuko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yashimikiye ko mu bisanzwe kwari gusa no kutwibutsa, kuko murazi yuko icivugo ciwe kuva gitangura gufata uburongozi, murazi yuko yavuze ati turi kumwe twese birashoboka. Rero yashatse kuvuga ko rero natwe dukwiye kumenya yuko dufise uruhara tugomba gukora, kuko muri abo twese turimo twese. Rero yarashigikiye cyane, ashimikira ku bintu bikuru ariko arakora twese twabonye. Urabona ko ari umukuru w'igihugu afise umwitwarariko wo guteza imbere igihugu. Yaravuze ku ma projet canke imigambi afitiye igihugu muri rusangi, ndetse aranayimbika, arayidondagura imigambi amaze gushira habona abantu bojamwe bagakora ugwaruka. Rero aragaragaza, aratwibutsa ko abo bantu bose bariko bamaze gukora iyo migambi bari mu ishengero kanaka, ko rero abakozi b'Imana kandi bakwiye kuraba bagakora umurimo wabo cyane, kuko imigambi yose y'iterambere iragaragara muri Bibiliya ko Imana yishigikiye. Ijambo ry'Imana rivuga, yaragarutse cyane, murazi yuko afise urugamba rutoroshe rwo kurwanya igiturire. Rero yarerekanye neza akoresheje ijambo ry'Imana,
anatwibutsa ko ari igihe cyacu cyo kongera tugahagararira iki jambo ry'Imana rivuga, tukigisha abantu kuko uravye ababuranyi baburana ukaraba abacamanza baburanisha buri minsi yose kuwa Mungu tugiye guterana bahurira mu isengero. Rero ko abakozi b'Imana bakwiye kuza barasoma iyo mirongo bakigisha abantu iki jambo ry'Imana rivuga ku giturire. Murabona yuko umukuru w'igihugu akahagurukira cyane ikintu cyitwa ubutungane. Ubutungane murabona yuko agerageza kugira ngo ntihagire umukene arenganywa, ntihagire umworo ahahazwa kubera atagira mikoro. Urabona ko yagiye mu kibanza cyabo akabavugira. Rero urabona yuko arafise umwitwarariko mwinshi cyane, mugabo akavuga ati buri muntu wese biramuraba, namwe abakozi b'Imana nimugerageze mukore igikorwa kugira ngo ikintu Imana ivuga ku kintu kanaka turimo mukivuge. Rero iterambere ntishobora kuba rishize inyuma ishengero, kuko yaratubwiye yuko kuva bitanguye hariho amashengero amwe amaze gutera imbere, kubera wasanga afise amashamba manini, ugasanga afise amatongo manini, mugabo ugasanga no kwirabira Bibiliya gusa bakabwira abantu bati ijambo ry'Imana rivuga gutya mwihana ibyaha bagataha. Umugabo uravye kuva atanguye kubahumura amaso akavuga ati raba ijambo ry'Imana ntiryemerera umuntu kujya adakoze, ijambo ry'Imana ntiryemera yuko umuntu yoba hataca amaze muri sosiyete. Urabona ko ibyo bintu batanguye kuza bararima ayo matongo, bagatangura korora, bagatangura kugira amaproje, ugasanga amashengero ariko aragomba gukontribuwa nayo mu migambi y'iterambere. Nibijya rero Sylvestre yavuze yuko yaduhaye n'akarorero akavuga ati rega hajya mu makorari wanyu, kuko hari ishengero usanga rifise amakorari 2, 3 canke 4. Ikorari yose ni koperative itanguriye harya, bagatangura bakorora, bakarima, bagashira uburyo hamwe, wosanga koperative ikomeye kandi isangwe na korari mu isengero. Rero yatuganirije ku bintu byinshi cyane bisa no ko byatwuguruye amatwi, ndetse wanashaka kujya ivuze abakozi b'Imana benshi baranatangara, kuko nta kintu na kimwe nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yadusiguriye atarafise reference muri Bibiliya. Ikintu cyose yavuga yatanga umurongo waho cyanditse agaca nabisigura, ndetse ugasanga abisiguranye hishurirwa rikomeye ku buryo wasanga n'akajambo avuzemo kandi kari muri Bibiliya twebwe usanga tuyigisha misi yose tutari bwakabone. Urumva rero twaranezerewe cyane, iyo nama yagenze neza, ivyavugiwemo n'ukuri twarumvise ko ari ibintu bikomeye. Twasanze abantu bose bakwiye kumenya imigambi ya nyine cyubahiro, kandi abantu bose bakumva yuko bagomba kuvira hasi rimwe bakamushigikira, atari ku majambo gusa, bakamushigikiza ibikorwa umwe wese mu byo ashoboye. Rero ntitwobivuga ngo tubimare, kuko yaduhaye uburero bwinshi rwose, na cyane cyane mugashigimikiye ku kintu cyitwa gutera imbere dufatiye mu ijambo ry'Imana, muga tutibagiye yuko igihe turimo yagihariye umwaka w'uburimyi, umwaka w'ubworozi. Yarashimikiye cyane ku kintu cyitwa uburimyi n'ubworozi. Ariko rero uravuze yuko nivyo ku munsi wa Mungu abatari bake muri abo babwirwa bari bakoraniye mu mashengero, ari naco gituma n'abasaba yuko muhimirizana cyane cyane mufatiye ku ijambo ry'Imana. Ariko reka mbaze urongororani rw'amashengero mu Burundi, hariho amashengero amwe kandi tuzi kandi birazwi, usanga by'ukuri bafise ukuntu mengo baratinya babantu mengo bafise igihagararo, kandi ari bo bategezwa kubwirwa, kumva mengo hari ubutumwa bakoze ko umengo bosha. Uno munsi mwo bahamagarira iki kugira ngo bashobore gushira mu ngiro ino migambi nyene cyubahiro yifuza ko ija mu ngiro? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana riri kwije, twagomba gusaba ko abakozi b'Imana bavuga ubutumwa nk'uko bwikwije, bakadoma ku ibintu byose kandi bisunze ijambo ry'Imana. Hama cyane cyane bakavuga ata muntu n'umwe batinye, bakavuga ijambo uko riri, kuko ijambo ry'Imana rirakiza, kandi Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota ya mpwemu yera. Dutezwa gukoresha iryo jambo nyene kugira ngo dushike ku mitima y'abantu. Nk'akarorero, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaravuze ku bintu bijanye n'amacakubiri, aravuga ku gitabo Emile Mworoha yanditse,
arerekana neza ko mu by'ukuri mu Burundi ibi by'amoko abahutu abatutsi n'abatwa atashingiro bifise turabye ku nsiguro z'amoko. Aca aravuga tugiye kuraba neza mu Burundi usanga hari ubwoko bumwe bw'abarundi kubera ko tuvuga ururimi rumwe rw'ikirundi. Uvuye i Bujumbura ukagenda mu ntara zose uzosanga bose bavuga ururimi rumwe rw'ikirundi, mu gihe tuzi neza ko amoko arangwa n'indimi zitandukanye. Tugiye kuraba nk'aho hakurya bafise indimi zirenga 30, bafise n'indimi zirenga 30, hari igishi, hari ikibembe, hari igifuriro n'ibindi n'ibindi. Ugiye muri Kenya usanga naho nyene ari uko bameze, bafise amoko menshi bagaca bagira n'indimi zitandukanye. Rero kandi noneho twebwe nk'abakozi b'Imana Bibiri tubwira ngo iyo umuntu amaze kuba umukristo nta muyuda nta mugiriki nta mwarabo bose baba babaye aba Kristo. Hamugiye kongera ko rero n'ivyo vyakahise bijanye n'indimi mu by'ukuri abarundi bavuga ururimi rumwe gusa, twadukwiye kufatira kuri ubwo bumwe na cane cane tugiye kuraba ingene Yesu yabivuze. Yesu aranezererwa nuko abantu baba ubumwe, umutima we uranezererwa igihe hariho ubumwe mu bantu. Tugiye kwa Nyakubahwa Apotre Mbayahaga, ubutumwa mutanga kenshi burakundwa n'abantu batari bake. Turako turavuga ko abantu bakunda kuraba ama social media, haba kuri Facebook haba no kuri YouTube. Mbega umugambi wa Nyakubahwa umukuru w'igihugu ubwo namwe mwarawibuka kuwushyiramwo muri tujya tu video? Mumaze kumva iyo nama yabakoranijeko, wumvise ibintu bimeze gute? Wumvise mu idini usanzwe urimwo wahora ubikorerako? Murakoze cyane. Jewe kugira nkosore gatoya, je nta dini nkoreramo, nkorera mu isengero. Rero nukuri yatuganije ibintu byinshi. Ngaruke kuri icyo Pastor Sylvestre avuze. Mu by'ukuri twarabonye umutima muri Nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Barezida Ndayishimiye ko afise umutima wuzuye inyota yo kwegeranya abarundi. Arifuza ko abarundi badasubira kubaho ari bice. Nukuvuga ayo macakubiri y'amoko niki. Yaragaragaje kutwereka ko mu by'ukuri abarundi bateranijwe n'abantu bari bafisemo inyungu kugira ngo batugabanyemo ibice, bamenye ngene batugirira nabi, mugabo yuko atabwoko buri mu Burundi. Hanyuma turanayimushimira cyane kuko urabona akenshi urabona ibyo bintu byaragiriye nabi igihugu cyacu muri kahise. Mugara agomba guca umurongo avuga ati akahise kabi tugahambe twubake kazoza keza. Turanamukengurukira cyane kuko muramubibona mwebwe abanyamakuru ngirane mwe mubikurikirana cyane kuturusha. Nyene icubahiro murabona ko iyo agize akazi hanze y'igihugu, iyo agiye mu ngendo z'akazi, iyo amaze gukora akazi kamujanye, urabona yuko agenda na wa mutima wo kuvuga ati ndafise abana hanze y'igihugu, ndafise abana bari mu makungu bashwiragiriye ino. Urabona ko atigera yibagira na rimwe, ndetse aja ku vino yamaze kubatuma akavuga ati umunsi munaka amasaha ya naya muzonsange muhira tuganire nk'umuvyeyi n'abana. Turashima cyane kuko ugiye kubiraba hagenda abo bantu bitwa yuko bari barakozwe ko n'ivyo by'amoko, bagahurirayo ari y'amoko avugwa bose bari kumwe, bakavayo bose bavana n'umukuru w'igihugu bavuga ururimi rumwe, bavana n'umukuru w'igihugu ivyo babona ko ari batandukanya bivuyeho. Ico urabona yuko ari ishaka afise, kandi twese hejuru yo kumusengera kuko gusengera igihugu cyo ni ngombwa misi yose. Tugomba kumufasha rero iyo message tukayitanga no mu masengero, na cyane cyane yuko wanditse igitabo cy'abanyefeso yarabandikiye ngo amacakubiri y'amoko yakuweho n'umusaraba. Nibyo umukozi w'Imana yavuze iyo abantu bamaze kumva ko bari mu Mana, na cyane cyane yuko igihugu cyacu cyahisemo ndetse ariko nabigiye imbere kw'igihugu cyacu Imana ibaye ya mbere, bayihaye ikibanza cya mbere. Nta kuntu rero twoba twaye ikibanza Imana cya mbere mu gihugu ngo tugaruke twicemwo bya bice. Ico rero n'urugamba rwacu yari kasa no gutuvunira akagohe, akavuga ati hari ico mutariko murakora, kuko iyi message kwiye gutangwa na mwebwe cyane gusumba nuko yotangwa n'abanyepolitike.
rero kuko bibiri ijambo ry'Imana rirabivuga rirabishigikiye iyo mirongo rero tuyihagarare ko twigisha abantu kugira twubake societe. Mwavuze muti rero we urazwi ku marezo sosiyo kandi nivyo abantu benshi barandakunda kubaha ibiganiro ku buzima bw'igihugu cyane cyane ku ngo abubatse canke ibindi biganiro bindi bifatiye mu ijambo ry'Imana. Twebwe mwavuze uti none mwiyemeje ki canke muhora mubigenza gute kugira ngo mushobore kwigisha abantu yuko iyo migambi ya nyene cyubahiro boyikurikira. Ubwo n'uruhara rwacu deja n'ubu twatanguye ndazi wiganiraho tukiviramwo amarezo sosiyo nk'uko mwabivuze arajeho kivuga ndazi hari n'abacagagura utwo bashaka tw'iminota mikeya bakaba ari two bifatira mu mutwe, ariko murumva yuko ntushobora kuba witwa ngo urakunda Imana, witwa ngo umukozi w'Imana udafise umutwaro wo gukunda igihugu, udafise umutwaro wo kumva igihugu kuko nta mupastori n'umwe yoryoherwa no kurongora ishengero ry'abantu bashonje, ntibikunda, nta fyeri vyomuha. Nta mukozi w'Imana yumva yifuza kugira ishengero ry'ibigaba ry'ibinebwe ataco na kimwe rikora. Mugabe iyo bavuze bati naka umugwiza atunga kanaka umunyapolitike kanaka yakoze ibintu bizima bikiza societe bigatuma abantu batera imbere, iyo ari mwishengero iwawe nawe urumva ko ufise agafyeri kavuga uti voilà ujaye nibaje kurondera aho abarizwa bazomenya yuko nasengera ngaha. Ivyo tugomba gukangura ishengero, tugakangura urwaruka yuko bagomba kumva intumbero umukuru w'igafise na leta mvyeyi bari kumwe. Ibi bintu bariko barakora by'amaproje bagira tugwaruka muje muri ibi, nitwe tugomba kubabwira tuti hariho umwanya wo gusenga, hariho n'umwanya wo kuja gukora. Iyo ni meza tugomba gutanga. Abantu ntibaje kuvuga ngo bazoba basenga gusa ataco bakora, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. N'Imana igaruka ivuga ati burya nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Ataco koze uruzura mpemu mugabo mushishito huzura umuyaga, kandi umushishito upakiye umuyaga rero uryana nabi, hazogira igihe nuko gusenga bikunanira. Rero muri ico gihe rero tugomba yuko abantu bavyumva, abakozi b'Imana nkuko mwabivuze twavuyeho twese nubwo twadusanzwe tubirimwo, muga twavuze dufashe yindi ngingo yukumva dushigikiye imigambi leta iriko irakora, dushigikiye ivyiyumviro by'umukuru w'igihugu, twumva yuko umwe wese aherereye ategereza kumufata amaboko akigisha abantu gukurikira mu nzira nziza ariko yatujanamwo. Nibaza ko arisho mwari ko mugomba kumenya, ariko twebwe uko turi ndabivuze ngaha mpagaze hano twese uko twari ngaho twavuze tuvuze tuti uko bigenda kose uyu turamufata amaboko. Iyi migambi myiza dufitiye, afitiye igihugu, afitiye abana bacu, afitiye amasengero, afitiye, urumva ko afise impuhwe zo guhindura ibintu. Urumva rero twese rero ntimuhave muvuga ngo muri ko mukora iki, twaratanga turi ku kivi kandi turakomeje, turiko tuvugira imbere y'ivyuma byanyu abantu bose bavyumve. Umuntu atobikora nkuko turiko turumva iyi migambi iriko iragomba gushigwa imbere yo gutuma abantu baba mu bumwe, bakanyumana, hanyuma bagatera imbere, hanyuma abantu bagaheza bagasenga, mugabo igihugu cabo cambaye iteka. Rero nta kuntu ukunda Imana ntukunda icyo yaguhaye, kuko igihugu ni ingabire kandi abantu bose bakwiye kumenya. Abakristo cyane cyane abarokore twe turakunda kuvuga ngo ni iby'isi, ibi nibi ngo ni iby'isi, ukamenga wiba hejuru. Oya, tuyibamwe kuko na Yesu yabwiye yarabwiye data aravuga ati sindababwiye ngo bakure mu isi, yibagumizemo mugabo yibarindiremo. Twebwe nitwe dufise ububasha n'ubushobozi bwo guhindura isi aho turi. Muri ico gihe aho turi hakwiye kuba amahoro, hakwiye kuba umutekano, hakwiye kuba nihishurirwa umugisha mwinshi ugasukwa aho abakozi b'Imana baherereye. Urumva rero yuko ishengero ryose muri rusange rigomba kumenya yuko hejuru yo gusengera igihugu rigomba gushikira imigambi myiza y'iterambere, kuko hatera imbere abakristo usanga turongoye. Wanashaka na babandi bavuga bati harabashikana imperezwa, urumva yuko iyo abantu bamaze gutera imbere hari ibikorwa by'Imana bica bitera imbere. Uno munsi abantu baraje gukora ibikorane bike, ugasanga barafuze ibikorane kuko Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ngo dufashe abagowe, turaba bapfunzwe, turaba bagwaye, tubagarukireko, tukora ibi nibi dufashe imfuvyi n'abapfakazi. None ishengero ryuzuyemwe abakene gusa
yuze ngo hatacu bahereza amaboko duhumirije gusa dusenga wumva ivyo bikorwa Imana dufasha kuri aba bantu bakeneye gufashwa twibafasha ryari muri twebwe atabagiye iyo migambi y'iterambere urumva rero ico ni igikorwa cacu kandi yarakoze kongera kutuvunira akagohe ubu rero ndagira kubwire yuko kujya wavuze uti aho uherereye mu idini nako hatajyo ndimwo umugabo jewe muze mukurikirana ama predication yiwanje ndiko ndatanga sinshobora guheza ntavuzemo ikintu cyitwa gukora nuko rero bamwe batahura uko bagombye je natahuye apotre avuze ati none ishengero ry'abakene gusa hari abaca bakatagu turazi na no kuvuga ngo bibuka twahereye ku ijambo yuko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye hama ukoze nayo Imana ihezagira ibikorwa by'iminwe yawe hanyuma rero tugende kwa Pastor Silver arongoye urunani rw'amashengero mu Burundi mugiye mukihweza ndazi yuko mutanga inyigisho henshi kandi murakurikirana ibibera mu gihugu mukaraba nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amaze imyaka 2 ari ku burongozi bw'igihugu mbega uravye uko ibikorwa byagiye biratera imbere ukuna kuriya aje kukaraba ingene ibikorwa byagiye biragenda mubona koko ibikorwa by'iterambere byaragiye canke ubuzima bw'igihugu bwarageze ku ntambwe ishimishije murakoze cyane nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri kuva aho Imana imutereye iteka ikamushira muri ayo mabanga hariho ibintu byinshi ariko arakora byiza umwimbo wariyongeye yarahimirije abantu barakora ku buryo mbere hageze igihe abantu barimo ari benshi cyane umwimbu uraba mwinshi hama ikindi ciza nuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'ayandi makungu wihagaza neza bigenda neza aguma serukira igihugu hanze mu makungu kandi abarundi benshi bariko baramwitabira ivyo navyo biva kuki biva ku mutima w'impuhwe n'urukundo afise kugira ngo abone igihugu cacu c'u Burundi giteye imbere gusumba na cane mu gukuraho intambamyi zariho mbere mu nama twagize yaratubwiye mu gusozera twaganiriye ku ntambamyi arizo nagire mu nkundiye mbere nce mvugako intambamyi ya mbere twaganiye ko ituma iterambere ritagenda neza n'umurindi w'igwirirana ry'abantu ibyo navyo twarabiganiye ko mbere turavuga n'ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya ribivuga ko ijambo riri muri Timoteyo wa mbere 5:8 aho havuga ko umuntu adashobora kugaburira umuryango wiwe ngo awutunge ari hanyuma y'abatizera no kuvuga ko umuntu yizera yamenye Imana atezwa kumenya umuryango wiwe n'ingene awutunga mbere rimwe abantu baravuga ajyamajambo yo muri Bibiliya yavuze ngo genda murondoke mugwire mungane n'umusenyi abantu bayatahura nabi itongo rya Edeni Adamu na Eva barimo ryari rufuse uburimbi hariho uruzi rwa Efrate uruzi rwa Nile naho Imana yamusize hari umwe ntiyamubwiye ngo genda ube mu matongo yose yaramushingiye akarimbi bisigura ko umuntu itongo ryiwe rirafise akarimbi nirijya tongo ryawe ubamwo nirijya tongo ry'umuryango rero utezwa kubyara abana uzi neza ko uzoshobora kubarera itongo ryawe nikajya kazi ukora umushahara baguhemba abo bana uri kurabyara uwo mushahara uzoshobora kubatunga bijya wimbura muri rijya tongo ryawe urima rizoshobora kubatunga aho mbere yaranahashimitse cyane nije mbere nabajije ico kibazo aranambwira ngo subiramwe uwo muronko abantu bawumve rero yaduteye intege kugira ngo tubandanye twigisha kubijanye no kubyara abo dushoboye kurera abo dushoboye gutunga twisunze ijambo ry'Imana twagize izindi ntege zo gusubira kubyigisha iyindi ntambamye ihari abarundi ntibamenya ubutunzi bafise tugiye gusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana kenshi Imana yarakubaza ngo ufise iki
kugira ngo ifatire kuri ibyo ufise iguhezagire. Nibyo yabajije Mose, nibyo umukozi w'Imana Elisa yabajije wa mupfakazi yafashije kugira ngo ashobore kuriha ideni. Yamubwiye ngo genda utwire imibindi, aratira imibindi, amavuta arajamwo gushika umubindi wa nyuma wuzuye, aca amavuta arahagarara kuza. Hama kutamenya rero ibyo dufise n'ikibazo. Rero twaravuze muri iyo nama, turavuga tuti hano mu Burundi Imana yaraduhezagiye, twararonse ifumbire ryiza rya fomi, ifumbire rikingira amagara y'abantu, ifumbire rituma ubuzima bw'isi busubira kugaruka. Turavuga tuti rero iyo fumbire ikwiye kugwizwa, dukwiye kuyikoresha na cane cane ko muri iyi myaka igihugu camaze amakungu yaradufatiye ibihano. Iryo fumbire ryaradufashije, abarundi bararima, turasubira kubona ibiterwa bimwe bimwe byari byaragiye bigaruka nk'amateke, turasubira kubona icanda rigaruka, turasubira kubona imisiba igaruka hariya mu isi. Duca turavuga tuti iryo shirahamwe rya fomi rikwiye gushigikirwa kugira ngo ryongereze umwimbu, na cane cane ko rishobora no gutanga n'akazi. Ugiye kuraba abantu baronka akazi ni benshi. Rero turavuga tuti rikwiye gushigikirwa kugira ngo twongereze umwimbu, hama twimbure byinshi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu mbere yaciye avuga ati ni iby'ukuri nanje kubera twarasabye tuti habeho tolerance zero kuri engrais chimique, ntihagire ikiro na kimwe ca engrais chimique cinjira mu Burundi, ariko dushigikire uwo mwavu wa fomi kubera utuma ubuzima bugaruka mu isi, kandi utuma amagara y'abantu akingirwa, abantu ntibagware kanseri, urakingira inzuzi, bya biyaga, ikiyaga Tanganyika n'izindi nzuzi n'ibindi biyaga, bituma bisubira kugira ubuzima, bikagira akanovera, na cane cane ko isi yacu itarononekara nko mu bindi bihugu. Rero twarasabye ko iryo shirahamwe fomi ryoshigikirwa, abantu bagakoresha iyo fumbire ya fomi kugira ngo tugwize umwimbu. Mbere aca aravuga ati ku ruhande rumwe nagiye guhimiriza abantu, nsanga nibagiwe gutera intege fomi kugira ngo ikora umwavu mwinshi, hama abenegihugu bose bashobore kuronka umwimbu, baronka umwavu ukwiye, hama turonke n'umwimbu. Ikindi twasanze ko iryo shirahamwe nuko mu bihugu bidukikije, mu Rwanda, muri Kongo no muri Tanzania, uwo mwavu barawurondera. Twasanze rero hamwe nk'ubu hubatswe nk'irindi hunguriro rya fomi canke umwavu ukongerezwa hejuru y'akawa n'icayi, byatuzanira amahera y'agaciro. Uwo mwavu wa fomi ushobora kutuzanira ayandi mahera menshi y'agaciro, igihugu kikarushirizaho kongereza amahera y'agaciro. Ni ingabire rero dufise dukwiye gufata neza. Icanyuma ngomba kuvuga mu ntambamyi nuko umukuru w'igihugu yaravuze imbono, umunwa wose uronka ibyo ufungura, umufuko wose uronka amahera, biri mu majambo. Twasaba ko ubushikiranganje bubijejwe bukwiye guca bujaho bukandika intumbero, bukandika igitabo ico twokwita plan stratégique, bakandika ingene iyo mbono ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu izoja mu ngiro, ingene ifumbire rya fomi rikwiye kongerezwa, ingene hakwiye gutangwa amadeni y'abarimyi n'aborozi, ingene bakwiye kwigisha bene gihugu kugira ngo bamenye ingene ku hectare imwe umwavu bakwiye gukoresha wa fomi kugira ngo umwimbo wiyongere, maze yambono y'umukuru w'igihugu ishobore kuja mu ngiro. Muratubwiye ibintu byinshi cyane mwabonye muri ino myaka ibiri tumaze turiko turongorwa na nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu. Mwahagaze cyane ku ishyirahamwe rya fomi mu Burundi ko ritanga, novuga ihinguriro rya fomi ko ritanga urugero ruhagije cyane ku mwavu. Ariko nk'uko mwabishimangiye, turabona neza yuko mwaba mufise ubumenyi ku bintu vyerekeye umwavu. Warishimitse ko cyane kandi n'ikibazo amatwi ansumira wanahagazeko. Wotubwira neza abariko baradukurikana bashaka kumenya akamaro k'umwavu wa fomi kugira ngo abenshi bawijukire kuwukoresha. Murakoze cyane. Novuga ibintu bine bikomeye cyane.
ubwa mbere umwavu wa fomi ni umwavu ukingira amagara y'abantu nta ngaruka mbi ufise tugereranije n'ujya wundi mwavu urimo ubumara icyo bita engrais chimique jewe nsanzwe ndi n'umurimyi ndarima narawukoresheje ndazi ingene ushobora kuwuteranya kandi narabonye umwimbu wiyongera nk'inshuro zirenga zitatu y'umwimbu nahora ndonka hama ndabona mu matongo yanje nsubira kubona imisiba nsubira kubona ibikogoshi nsubira kubona icanda kuva nkoresheje uwo mwavu mu gihe ujya wundi w'ubumara nakoresha ibyo byose byari byaragiye hama ikindi nagerageje kuraba nuko muri iki gihe igihugu cari mu bihano turiko turakoresha uwo mwavu abarundi ntibigeze basonza twagumye turonka ibifungurwa hama ikindi mfise umugenzi w'umunyamerika yaraje ino kungendera ahitira muhiri wanje sinigeze menya ibyari byamuzanye burya yagiye atwaye uwo mwavu nagiye numva telefona arambwira ngo mbega uwo mwavu twoshobora kuronka ndamubwira nti biragoye kubera natwe abarundi turawukeneye hama ndiko ndatembera aho mu izabuvira ugasanga uwo mwavu abashoboye kujana par fraude bawugurisha amahera menshi mu Rwanda ugasanga ugura amanyarwanda 80,000 ni hafi 200,000 by'amarundi aho muri Kongo ugasanga ugura hafi 100 ry'amadolari ndiko ndaraba kuri YouTube kuri telefone nabonye nye n'icubahiro yajanye yagiye aho hakujya muri Tanzania gushigikira iryo shira hamwe fomi kugira ngo batangure nganiye n'umunyamabanga mukuru w'amashengero muri Angola nkumva nabo nyene bariko bararondera ko iryo shira hamwe rya fomi rijayo nico gituma nace mvuga ati bwa bundi turafise ubutunzi tutazi twaye dukwiye gushigikira kugira ngo butuzanira yandi mahera y'agaciro mu majambo make rero ndabye ingene urondegwa muri ibi bihugu no muri Afrika nkavuga nti bimwe Imana yabaza Mose ngo ni gikufise natwe nkabona ko nubundi butunzi dufise dukwiye gushigikira no guteza imbere kugira ngo uwo mwavu tuzowushore hanze hama natwe turonka amahera y'agaciro hama amahinguriro ya fomi yiyongereye abakozi bazoronka akazi imiryango izotera imbere wa mufuko uhize uronke amahera n'umunwa ushobore kuronka ibyo gufungura kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratubwiye ko adashigikiye umwavu urimo ubumara no kuvuga engrais chimique kandi aratubwira ko agiye gushigikira no gutera intege iryo shira hamwe kugira ngo dushobore kuronka umwavu tonona isi yacu eko hama rero tubandanya kandi na kino kiganiro kumbure tuzaza kugaruka ku bijanye na fomi kuko ngerageje gukurikira na cyane cyane rero mu nyigisho za apotre arakunda gutanga akararo cyane gose kuri Adrien nikazohera batazira ziranotse ari nabashinze fomi ariko ro kumuri imbere yuko tuza gushika hano reka ariko nawe akumbure tumubaze kuvyo amaze kwihweza uri hafi kandi cyane cyane yabari mu nzego z'igihugu kuko akenshi urakunda kubaha no butumwa ariko nawe ugerageje kwihweza muri no myaka 2 nyene cyubahira amaze ku butegetsi ubona hari icyahindutse ubona koko hariho iterambere hano ryageze murakoze cyane ndiko nuganira mugenzanje mu by'ukuri muri imyaka 2 iheze Imana duhaye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuva afashe uburongozi imyaka 2 iheze murabona yuko uretse umuntu yovuga ko adashaka kubibona kandi abibona iterambere ryarigiye imbere aho notangura kwerekana uburoro buko je nkunda kuvuga ibintu kuko ndasesangura nawe ntari musesanguzi nka wewe mugabo je mu bintu vyerekeye ubuzima bw'igihugu ndakunda gukubitiza akajisho hirya no hino nkaraba rero iterambere mu by'ukuri urazi yuko agitangura gufata ubutegetsi yanabivuza aravuga ati jewe nje nk'umukomanda mu rugamba ntanguje urugamba gw'iterambere mwebwe muri ingabo ndongoye mwumve komande mazanje tugwane n'uyu mwasi yitwa ubukene uravyumva rero ugiye kubiraba iterambere burya mu gihugu
umuntu yarabira mu mashami menshi duhereye nko mu magara y'abantu ukaraba namye numva ariko aratanga si disikuru ariko aravuga mugabo ugiye kubiraba kandi ibiriko birakogwa birarengeye cyane kwiyumvira ko byo kugwa mu myaka 2 kuko umaze kuma mu myaka 2 yuko amaze kubaka ibitaro 70 mu makomine 70 nyene hanyuma ivyo bitaro bikaba bica bitegeza kuronka ambulance bikaronka n'abaganga urumva yuko ryaterambere ntirishoboka d'abord amagara y'abantu atifashe neza kuko umuntu akora ari uko akomeye sivyo ico ni kintu kikwerekana guyumvire imyaka 2 akaba yubatse ibitaro apana ama dispensaire ibitaro hôpital urumva 70 mu mwaka umwe yubatse 35 ubu turimo yubatse 35 mu makomine 70 uravyumva ico ni kintu cyambere kikwereka yuko iterambere ryatereje imbere icya kabiri ngira murabona amabarabara turiko turacamwe no munsi urabona ishirahamwe ya ARB ni rya leta yavuze yuko adakeneye kubona kanogo na kamwe mwibarabara iryo ni terambere rindi kuko nta terambere rishoboka amabarabara tubatse neza urabona yuko bariko barakora ku murindi munini ku buryo haciye yavuze ataho nzosubira kubona kanogo nkabona igipanga cya ARB kihamaze indwi ndoca mpagararaho nzova hari uko abantu bahakoze urabona yuko amabarabara mu by'ukuri uhereye n'aha mu gisagara ariko arakogwa yari yaratwawe n'agahombagurika mu mabarabara yegereye imisozi manyuka urabona yuko hose bariyo aritaho ikibazo cy'iterambere ku buryo ubona amabarabara ariko yubakwa ku gahimirizo gateye ubwoba icyo ni ikintu cya mbere abantu bari kuraba kindi bakabona ko iterambere riko riratera imbere iterambere rya gatatu nijya mu mitima mukuri umukuru w'igihugu cyacu Barizo Ndayishimiye Imana imuhezagire cyane kuko yaraturije imitima arayihumuriza irahumura kuko kare abantu bari barahamutse kuko umuntu wese agusumbye uburyo canka gusumbye igikenya cyangwa gusumbya inshuti zikomeye mwarashwana akantu gato yo kumva bagutaye mu gasho cyangwa kumva kuwa gatanu umuntu abwiye opeje ati mumbikire nzoza kumuraba kuwa mbere tuvugane ubu ntibikibaho ubu n'umuntu apfunzwe bamurenganije apfunganwe ivyizigira avuga ati sha ntaco mugabo munsi se barundi yabimenye ndabizi yuko bazondenganura nukuvuga hari abantu benshi ubu bariko barabona ikizere kuko nta kintu kibabaza naho biterambere rimeze gute hakira karenganyo mu gihugu iryo terambere ntacyo rimara abantu barita bagahunga mugabo no munsi urabona yuko abantu imitima ikiratuza bakavuga batuko biri kose uwo ndenganya wese munsi yabimenye azondenganura ico ni kintu gikomeye kuko bimwe byo kuvuga ngo asumba kandi karakamira ngo umugabo n'ujye utwiwe n'utw'abandi ivyo ntibikibaho kuri we kuva aje byarahagaze ubu muntu arya ibyo abiri yakuya nta byo kubona umuntu nguramupapuye ngo zana canke tibikunda ico rero ni ikintu gikomeye gose yakoze cerekana yuko iterambere rikoreragira ico ni cya gatatu mwebwe mukunda kuja mu ntara za ruguru mufata amabarabara kera wahura n'imodoka zireretesha amafi cyangwa zipakiye amafi ziduga zive Bujumbura zijana ruguru umugabo no muzi uzurabe uhura n'imiduga ipakiye amafi amanuka Bujumbura ibyo muravyumva kubera iki yari yaravuze ati je nzobereka ingene Tanganyika ishobora kuduga abatavyumva rero bibaza ati uruyaga nkuyaza ruterura gute arujana ahantu ruhandi ruguru mugari kagomba kubereka ati ibiva muri Tanganyika bishobora no kuba mu ntara za ruguru hatagira ikiyaga kubera imigambi wewe yarafise yo kwereka abarundi uno munsi abantu barorora amafi yareretse abantu ingene borora amafi no mu rupangu rutoya nkuru turimwo akavuga turashobora kwimbika inogo ugashiramo isashi rya rufingi ugacuvomeramwe amazi aduha akaroro k'abantu babikoze bimbura amatoni 3-5 y'ifi betiriwe baraja ahantu ibintu rero bariko baraca ubwenge iterambere ryarabaye kuko biragaragara hama cyane aravuga ati ibizinu Jese neze ko ibizinu ari umugambi umuntu yofata ngo mugara tubwiye ati ibizinu uno munsi ni ikintu gikomeye cyane je nagaze ahantu twiyakira mu nzira turi ku rugendo je nkumbanda ka brochette k'inka mugabo turi kubona bariko basanga ibi brochette y'ikizinu sinenze kwiba ibizinu turafise ibizinu ku buryo bimaze kudanazwa abantu bakabijya brochette kandi ukuma ni ikintu kizimvye abantu bariko barabikora ku bwinshi ku buryo abantu bariko barabikora yavuze ati bamwe n'akazi ka leta barahevye kubera basanze
bo bariko batumwanya ubutunzi bariko barabukabakaba kuko umushahara bafata muri leta nabo bawuhemba abakozi ubu kubera imigambi. Rero cyowe n'ikintu kindi kigira kane kikwereka yuko mu by'ukuri kuva ashitse yagize amaboko meza ku gihugu cyacu, hanyuma aratangura kugira imigambi y'iterambere ubiri kiratera imbere. Ni ibintu byinshi no twovuga ariko arakora bigaragaza neza yuko iterambere mu gihugu ririko riraba neza. No munsi rero uri kuraba dufatiye ku byo Bishop yavuze, ivyo byose arabikora mugabo nyine cyubahiro yavuze ati uyu mwaka tuhariye uburimyi. Sivyo? Rero uravye ingene abantu bariko bararima uno munsi. Hari iterambere ntuze umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye yazanye abantu batari bwamenye. Uno munsi abantu niwe yabigishije ingene bavomera ku mitumba. Kera abantu bavomera mu mwonga ahantu hafi. Mugabo uno munsi abene igihugu baramenya umusozi ko ufise amazi bakayimba, bagaheza bakayatunganya bakayacira inzira. Kugeza aho bavuga bati turamenya imirima yo kwanaka uno munsi ivomerwa uyu munsi, iyo kwanaka n'uyu munsi, bagaza bakagomera. Yarabahaye izo systeme kugeza uno munsi umunyagihugu ntagomba nima ry'amazi ritakara kuko arazi yuko amazi agiye agapfa nabi n'amafaranga batakaye. Icyo ni cigwa yatanze, si byo mu ishuri bagiye kwiga, umukuru w'igihugu yabiberetse. Uno munsi abantu baravuga ati ku misozi wacu hari komite. Kera bari bwumve komite y'amazi ku mutumba ntayabaho. Mugabo uno munsi kuva Evariste Ndayishimiye hashitse akabereka ibyo bakora, baciye babona akamaro k'amazi. Rero mu munsi ku mitumba bonyine bakitorera komite bati tugomba guciraho komite icungera ko atamuntu asesagura amazi hano, kuko bazi yuko ayo mazi akora igikorwa kibashikana ku iterambere, inzara igahera bagashora, hanyuma amafaranga bakabika. Ivyo rero mu myaka ibiri iheze nukuri abantu bakwiye kuva hasi bakavira hasi rimwe, bakabona yuko twaronse umukuru w'igihugu w'umuvyeyi, ahubwo arajwe ishinga nuko buri muntu wese yorara haza yogira iteka, hama abantu bose bakava mu byo barimwo bituma batandukana, twese tukamufatira amaboko rimwe tukamukurikira, tukavuga tuti jimbere koko uri umukomanda mwiza, tuyobore muri urugamba rwo kurwanya ubukene, kandi turabona ko insinzi ishoboka. Tumaze gushaka kuri ibyo mu myaka ibiri harakantu dusenga Imana rero imuhangaze imutuzigamire. Turabona yuko mu kiringo twamutoreye Imana imuzigamye tuzogera kukishikako tugifise inyota yo kuvuga tuti tubandanye, kuko murabona yuko tuzatugeza ahandi hantu. Mu by'ukuri turabona yuko ibintu bimeze neza. Hanyuma twavuze by'imitima iterambere, murabona yuko uno munsi umukuru w'igihugu urabona yuko mu bisanzwe ariko aravuga ati buri muntu wese afise ikintu cyatumye ati igihugu cyatumye yumva ko ari umwe n'igihugu ku rugero rumwe na naka naze. Hanyuma kandi cyo umuntu wese yasize ngaho bakimuhe, urumva bamusubiza ibintu vyiwe, kiretse umuntu yasize akoze ibintu birabwa n'ubutungane. Urabona yuko uno munsi ugiye kubiraba abantu bariko barataha ku bwinshi. Mwebwe muri kano kanya mwumvise tutaratangura ikiganiro nitavye telefone y'umuhemu mu Suisse, n'abantu bariko baramobiliza abarundi bandi bariko bakora n'amabanke bagomba kuvuga ati amafaranga twaciye mu Suisse, twaciye mu Buraya, tugomba kuyatahana mu Burundi kubaka igihugu cyacu. Bariko baza kugura amazu bazotaha bashikiramwe. Mugabo uraze ko mu minsi ya kera atarafata ubutegetsi hariho abarundi benshi bakukuruka kubera bagaze mu zabukuru, bakoreye hanze, bikanka ko bataha iwabo kubera batiyumvamwe Burundi, bavuga atego ndi umurundi mugabo simeze nk'abandi. Ugasanga bagihugura amazu mu Rwanda, abandi bagihugura amazu muri Kenya, bagatinya gushikira iwabo. Mugabo no munsi urabona yuko bariko bashita ku bwinshi, bariko bagomba kuvuga ati turataha. Kubera iki? Ni bimwe nakubwira rero, iterambere rihera mu mubano mwiza, rihera mu gutuza imitima y'abantu, abantu bose bagahuza amaboko, bagaca bahuza umutima n'inama, bagaza bakagenda. Rero uri kurabiraba ndangiriza ku iterambere kindi ni iterambere ryitwa umutekano. Uno munsi umutekano uriho, abantu bareke kubideha kuva ashitse igitsure ciwe ku muntu ahungabanya umutekano carafashe, sivyo? Nta muntu agihohotera mugenzi we canke ahohotera umuntu
umuntu arafata akarara ahageze ukaka indara aho ugeze nta muntu akwinuba bagaheza bakaguha umutekano urahari ico gihe rero uriko urabona yuko ivyo byose bigiye hamwe byaterambere turondera tuzoheza tugasubirana muri vya bindi washaka umutamari karavuga by'uburimyi je ndabona ahubwo nyene cyubahira ariko agomba kudusubiza muri vya bindi vya kera byo guhana ikivi byo guhinda ikibiri aho musozi azobwa ati nkuko batangubwire komite z'imisozi ati uburo turimira hamwe nta tongo ryana kari hari nta niryo tuvange turime hanyuma umusozi wose nibagera kwimbura tugabure hanyuma umuntu wese agira ikigega cinjya muhira abana banywa amata abana barye bahage nukuri turayimushimira cyane imyaka ibiri amaze gukora ibintu byo kuzwe imyaka myinshi tumusabira nuko yokomeza iyo ntumbero akagwiza ishaka nkuko arifise natwe tukamushigikira tukaba amaso igihugu cyacu tukagiteramira hanyuma iterambere nk'uko bavuze nibaza yuko kwari kumwunganira byinshi yari yabivuze mugabo kuva ndayishimiye Evariste mukuru w'igihugu cyacu afashe igihugu mu myaka ibiri amaze iterambere ryari yongereye sinoreka kumushimira kandi ariko ikindi yavuze yateje imbere cyane kandi ciza mu mwanya mutoya murazi yuko yashikiriye ubutegetsi igihugu cyacu gisa nuko cyahariwe ivomo igihugu cyacu cyari gifite icyo mu makungu mugabo no munsi urabona yuko igihugu cyacu abahora bakivuga nabi batanguye guhindura imvugo ubu bakivuga neza umukuru w'igihugu cyacu ahageye ubuye agira igikundiro ku bantu bose urabona ko no mu karere aho bihungabanye hose bavuga bati twiteze ijambo ndayishimiye avuga twiteze ijambo umukuru w'igihugu aje gushikiriza cy'u Burundi niwe tuzi yuko aje gushikiriza ibintu bidahengamye urumva bariko baramugira umuntu w'umuhuza mu karere ageze ni buraya warumvise abakuru b'ibihugu bya rutura bijya bigize G7 na G20 baramubona bakamugwa mu nda bakavuga ati twarumvise turakurikirana ibyo uri kurakora byose bimeze neza agateka kazi na muntu kagarutse imigambi y'iterambere rusange ku bane igihugu irikirakogwa kubera iki barabibona hajya baravise amaso ngaha baravuga ati ubutunzi bw'igihugu ntari kabwi kumakumira ko nkuko biba byarabaye mu ntwaro za kera uno munsi baravuga ati iterambere kureja mu bene gihugu bakavuga ati turi nyuma yawe turagushigikiye rero muri ivyo rero iyo igihugu cyo kirabwa ryiza kubera umukuru w'igihugu ariko atunganya ibikorwa neza izo ngaruka ziraheza zikagaruka ku bene gihugu ubuzima bwabo bugaheza bukisunura bukagenda neza ni byiza rero ko tworengera ibintu byose byigeze kuba bituma abantu batavuga rumwe uno munsi dufise umuhuza dufise umukomando umwe turi ingabo zimwe bashe duhagarare garadava tubwiye dutumbira tugende iterambere namwebwe muraribonera hamwe bamenya makuru nyene muragoye muja kubaza ibintu abantu musangwe muzi umugabo ngira kubara kugira mwumve ko muvuga rumwe n'abandi kuri ico rero tuvuga rumwe ariko rero tugihariya kwa Pasteur Sylvestre murabona ko umurongo runani rw'amashengero kandi muri iyo uwo mubonano mwari kumwe na nyene cubahiro mwaravuganye bitari bike kandi nibaza ko hampande yo kugira ico muvuganye muragarukirwa namwebwe guhimiriza amashengero kugira ngo abari mu rugo runani bashobore kugira nabo ico bakoze mu gihe rero ijya nino nkaha twe tugenda dutembera imyidodomo ntibura mu bantu saba menyesha makuru na cyane cyane ariko harabo duca kugasanga bari dodomba imama ibintu byarazimvye imama ibi nibi ugasanga nivyo ivyo tuko turavuga hariho abandi bobo atari ko kumbura babibona kandi ugasanga n'abakristo uno munsi mbega mumaze kuva muri iyo nama hari ibyo mwa mwariyemeje ko mugiye gukora muri ayo mashengero kugira ngo kumbure abantu bashobore kujijuka kuko hari ibyo usanga bigenda birashika ugasanga kumbure biva kuri twebwe nyene hari mu byo mwagiye mwiyemeje kuzokora muri ko uno munsi kukivi ku buryo ejo canke ejo tuzohura n'abakristo batidodomba kuko kwidodomba nako nyene ngo bibiri iravuga yuko kurashobora kuri mu byaha murakoze cyane ikintu ca mbere nkuko nari nabivuze no kwigisha abantu bakabyara abo bashoboye kurera kugira ngo tugabanye umurindi w'igwirirana ry'abantu kuko ku ruhande rumwe abantu benshi numugisha ariko ku rundi ruhande iyo baguye bakaba benshi hakaboneka iminwa myinshi ifungura gica kiba ingorane nico gituma izo nyigisho twarazitanguye kandi abantu bariko barabyumva ikigira kabiri nuko
twabandanije duhimiriza kugira ngo abantu baje mu makoperative, abantu bakorere hamwe. Hariho amashengero amwe ahurikiye mu ishirahamwe Senebe yatanguye no gushira imbere imigambi ya mutualité de santé, aho abantu bashobora kuvuzanya. Hariho amashengero yatanguye imigambi yo kugira amakoperative, kuyakomeza yari asanzwe ahari, ariko bagomba kuyahinduriramwo amashirahamwe yo kuziganya no kugurana, no kuvuga microfinance. Ivyo ni ibintu twatanguye kubwira abantu. Ikindi turiko turabwira abantu nuko tworandurana n'imizi inyifato mibi y'ibiturire, kwa gutanga igiturire kugira ngo tubigwanye, kuko igiturire tuzoshobora kukigwanya igihe abarundi bose cyane cyane abakristo bazobona ko ari bibi, ujya kibasabye bakanka kukimuha, kandi aho bari bagakora neza, bagakorera abantu neza badasaba igiturire. Ivyo rero biri mu nyifato nziza, na cyane cyane ko nyene icubahiro yavuze ngo iterambere ryacu turyubakire ku ijambo ry'Imana. Igihe twohindura imico y'abantu, igihe twohimiriza abantu nk'uko turiko turabikora, bizofasha cyane. Ikindi nuko turiko turagwanya ubunebwe, kwigisha abantu kugwanya ubunebwe, abantu bakore, tubigisha kwiteza imbere. Hari ivyo turiko turigisha twita mu Gifaransa la créativité et l'innovation, kandi ndabona ko abarundi bariko barabikora. Narabonye muri iyo minsi heze nyene icubahiro yakiriye umujene yashoboye kugira ibintu byiza ku buhinga ngurukana bumenyi, aramwakira, aramushigikira. Mbere mu nama twarimo yaratubwiye n'uwitwariwe kubera yagize ibintu byiza Facebook bishoboka ko yoba yaramwitwariye. Ariko urumva umuntu ashobora gukora urubuga rukaja ko abantu benshi gushikaho Facebook igira ubwoba. Murumva ko ni ikintu ciza co gushigikira, bica bisabwa ko dukwiye gufasha kugira ngo babitumbereze mu nzira nziza. Mu gusozera rero nuko twarahagurutse, yaraduteye izindi ntege, kuko amashengero asanzwe akora ibikorwa byinshi mu iterambere ry'imitima, iterambere ry'abantu. Ubu rero twabonye ko dukwiye kubikomeza gose kugira ngo amashengero, abakozi b'Imana ntibasubire kwigisha uruhande rumwe gusa rw'iby'impwemu, mugabo bagaruke no kuby'umutima, ico twita l'âme mu Gifaransa canke de soul mu Congereza. Bagaruke kandi no kuby'umubiri, abantu bashobore kurima, barime neza. Umuntu ari mu murima w'ibigori uvuga ubutumwa bwiza, kuko umuntu arashobora kurima ibigori akafumbira neza, bikaza bimeze neza, abantu bose bahaciye bikababwira ubutumwa, kugira ngo nabo bagende kurima umurima w'ibigori mwiza. Nivyo turiko turakora, twahimirije abantu kugira ngo bongereze. Ariko ikintu gikomeye gusumba ibindi byose n'amahoro n'umutekano. Karahara mu ruganda ntibacura, ata amahoro ahari mu miryango, mu kibano, nta terambere rishoboka. Tubandanya tubwira abantu ko bakwiye kurondera amahoro bakayakurikira, kuko abo nibo bitwa abana b'Imana. Amahoro niyo nkingi ya byose, niyo tubandanya twigisha mu ishengero, mu miryango. Ikindi gikomeye cyane, mu gihe umugwi severe uri kuratanga amaraporo, ubu guma tubwira abantu ko bakwiye gutanga imbabazi, guharirana. Hama kandi turiko turafasha abantu, twongera twigisha n'abapastoro, tubongereza ubumenyi bwo gushobora gufasha abantu bashobora kugira ihahamuka n'ibindi bijanye n'ibi bintu bijanye no guharirana. Murakoze. Tugiye kwa Apotre Mbayahaga Isidore, ikintu cya mbere tumuzi ko nuko ari umwe mu bantu batajya umunwa. Mu minsi iheze Reni nibaza ko nabeshye, ntakunda kujya umunwa, ikintu yumva yo kivuga arakivuga, kandi abantu bacyakira neza, ni ibintu biryoheye. Mu minsi iheze yaravuze akajambo ashimira na cyane cyane umugwizatunga yitwa Ziranotse ni Gacika Adrien, na cyane cyane yuko Imana yamuhaye ingabirano, nimwe mu ngabirano iri mu zigize kuzokiza igihugu. Aho pastor yari yavuze ku bintu vyerekeye ifumbire fomi, ariko
mwebwe apotre mwarasohoye akavideo katanga izo nyigisho kandi karatsirikiye henshi twavuga ku rubuga rwa YouTube na Facebook ahantu hatandukanye, ariko hari abantu batashoboye kukabona. Twashaka udusubiriremwo kugira ngo abatavyumvise bongere bavyumve, bumve iyo ngabirano watubwiye. Murakoze cyane, murakoze. Mu bisanzwe Bibiliya tubwira yuko ni Paulo yandikiye abanyikorinto mu cete yabahaye cya kabiri mu gice cya 13 umurongo w'8 aravuga ngo twebwe ntidushobora kurwanya ukuri kuko tuhagaze mu ruhande rw'ukuri. Rero kurya umunwa sivyo ukuri gukwiye kuvugwa ko ari ukuri. Nari impagurukiye washaka kuri ico kintu nyene cyubahiro ariko atubwira yabivuze Pastor Sylvestre yari karavuga yuko abarundi Imana iri kirahagurutsa muri bantu b'ingabire zidasanzwe, kandi izo ngabire tugomba kuzishigikira kandi ko zifitiye akamaro igihugu cyacu. Yatubariye umudamu atize amashuri, yafashe hari iproje ntuze nyene cyo mukuru w'igihugu yatanze yitwa Ndumudeje niho yarahagurukiye ziko vyibuka. Aravuga yuko habaye ikibazo kirimwe abantu bize batarimisa amashuri. Ushaka muri dogoteri uze mugabo uvuge erekana ingene wewe ushobora kuba umudeje, wewe ukavyigirira. Uzufashe projet ukayikora, erekana ingene wotanga ubuzi, ugakreya ubuzi, ugaheza ukwiha ikibanza cy'umudeje. Atubwira yuko icyabatangaje ico kibazo cyatowe cyangwa cyatsinzwe n'umudamu cyangwa umukobwa umenga atigeze yiga amashuri, yagarukiye mu mwaka wa 3. Yakreye yagize projet y'umwavu uva mu bantu, umwavu uva mu muntu, arerekana ingene yawukoze, arerekana ingene wimbuka, maze kumenya ingene upimura niki. Urumva ico kibazo akora interview, wibaza umuntu yize amashuri 6 ntayamare muga gatsinda abadogiteri muri interview akora atwara ku gashimo k'imiliyoni 35. Hanyuma ikindi yakivuze n'ikijya cyujya mu jeune yatangaje kameme. Urumva umukuru w'igihugu arenza avuga ikintu ntafisha avuze, avuye ikintu cyamukoze ku mutima kandi gitangaje. Yaravuze kuri ujya musore yitwa Gasape ujya w'Igitega, yakoze sinzi ko ari application zimwe mu vyita mwebwe urubuga abantu bavugana rumeze nka Facebook, kandi Facebook ko yagerageje mu buhinga bwose izi yegeranije abahinga bose mu vya informatique kugira ngo urubuga bagugare rurabananira, byaranse kugeza ifata ati umuntu tugomba kumwitwarira, sivyo? Ariko yabitubwira rero muri ako video nabivuzemwo nawe ndavuga nti ahubwo mfatireho n'ubu ndabisubiremwo abarundi twese miliyoni 13 ngize ko zirashika. Umuntu nk'uyo yavumbukanye ingabire nk'iyo mu bisangwa singabire garukira kuri we, ni ingabire ifasha abarundi bose, ni ingabire ifasha abantu bose bavuye Kirundi kuko rubuga ntagwivugana ko ntagwidoga ko n'abantu barukoresha. Dukwiye ahubwo guca badutegurira urupapuro sinzi ko petition ko abarundi twese mu mazina yacu tukasinya yuko dushigikiye Gasape. Urumva bakameye uwo muburanya kubera icyo kintu azobaburanije igihugu cyose miliyoni tuca tuhagurukira rimwe, sivyo? Hanyuma rero ahubwo y'abarundi tumaze kumva nyine umugambi wo gukunda igihugu, dukwiye abantu bose bakoresha internet kudahurumbira cyane Facebook, sivyo? Ahubwo dukwiye guca tugira ntuze twese tukaja ku rubuga rwa Gasape tukamushigikira tukarukoresha abantu bose, kuko nabonye n'umukuru w'igihugu nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye igihe amwakiraho kirimbiwe hajya kwa Ntare yavuyeho ahejeje gukoresha urubuga, ahejeje kwinjiramwo mu bagize urubuga rwa Gasape, ubu nabo bararukoresha. None rero natwe twari dukwiye ko abarundi twese abantu bose bakoresha internet tutagomba kuguma dufata amafaranga yacu tuyarungikira abanyamerika dufise umurundi afise produit nk'iyo nyene. Dukwiye gushigikira Gasape tukiyandikisha tugakoresha urubuga rwa Gasape, kuko ayo mafaranga niyamara kugwira kuri iyo ngabire Imana yamuhaye azode kuvura n'ibindi, avumbura ibindi, hanyuma abajene benshi nka mwebwe azoronka akazi, amasibera azoca baha kwibeye ritoya
gusumba ko dukoresha ibya ntuzeye rero ibyo nivyo ariko ndavuga rero mwari muvuze kuco navuze kucerekeye umugwiza atunga yitwa Ntigacika Adrien niko namutanga ku rugero muri mwene ubwo buryo bw'abantu Imana yahaye ingabire idasanzwe ishobora gukiza igihugu mu gihe runaka kandi abitwa yuko bize atavyo bashoboye gukora kuko mu bisanzwe ku ishuri abantu bihabwa ubumenyi icyo yita bagage intellectuelle sivyo bakabiguha ukamenya igifaransa ukamenya amazina y'ibiti ukamenya ibiki mugabo ubwenge n'ingabire itangwa n'Imana nibyo niko ndagomba kuvuga kuko yabivuze pasteur hajya iyo tutaja kugira mu Burundi umuntu Imana yahagurukije mu gihe gikwiye ikamuha ingabire y'ubwenge nk'ijya haye ziranotse ugiha abantu bari bafashe amakungu yose akatwugarana akavuga yuko tudasubira guhabwa ikintu na kimwe murazi yuko mu byo bari bategeye ko abarundi batazorima kubera bazi yuko umwavu wose uva hanze broka ntiyagiwe umwamvu winjira mu Burundi nibamara kwicwa n'inzara bazomanika amaboko badopfukamire tubagira uko dushaka ubukorone bugaruke mu bisanzwe mugabo cyahorana n'uko Imana yaduhaye umugabo yitwa Ziranotse beje ntibari banamuzi washaka ahagurukana ingabire y'ubwenge avumbura yuko ashobora guhingura umwavu mwiza gusumba ujya uva hanze wa engrais chimique arawukora abarundi barawukoresha mu gihe gikomeye abarundi utungwa n'ivyo turimye kubera ubwonko n'ingabire y'ubwenge Ziranotse Imana yamuhaye aho abantu bararima barimbura bamaze kubona ko umwavu ari mwiza hakaba n'ihimiriza ry'uburongozi bavuga ati ni mwimbure murime umwaka tuharera uburimye abantu bose barakora sivyo mugana ariko ndagomba kuvuga ngo ikirero mu bisanzwe uriya muntu Ntigacika Adrien Ziranotse arambabarira ne yanyumva ngo ndaza ko ashobora kuvyumva kuko niko ndamivugana neza washaka sivyo iyo tuja kuronka abantu nkabarya bashika nka 10 muri iki gihugu Imana ivumbura mu ingabire nk'izaziranotse hariho ibibazo by'ubushomeri bimaze kugabanuka hano kuko murabona yuko mu gukota ingene ubutunzi bw'igihugu bumeze ababikota bo niveau mondial sinze ko ari banki mondial niki barabana todo chômage mu gihugu bagaha igihugu amanota mugabo uravye Ziranotse ivyo yakoze d'abord yatanguye nk'umugwiza atunga nk'abandi mugabo agwiza ubutunzi afise umutima udasa n'uw'abandi kuko umutima wiwe arafise umutima wo gukunda igihugu bwa mbere sivyo abona yuko ikintu cyose coshoboka ciza cozanira uburyo bwiza abantu kubaho neza coba mu gihugu iwabo nereko ndavuga muri kaya video yuko iwewe yagiye kurangura ubwa mbere yajanye n'abandi mbere washaka yagiye inyuma y'abandi hari abandi bamutanze batayibonye umugabo yavuga ati jewe njyana gatima kukuraba ndangure mugabo ndabe n'ingene ibyo naranguye babikora kugira ngo Imana yampa uburyo nje kubihingurira iwacu kugira amafaranga tuzanira abanyamahanga agumi wacu niho rero yakuye kiya kintu ubona yuko abantu bose batangaye kumva hari umuntu avuze ingabire nk'iyoye uravye n'umuntu bwa mbere yaciye ubutunzi yaronse kuko hari ubutunzi mu bisanzwe ataco bumari igihugu uretse ico bumari bene bwo gusa ivyo bavuze ko ntakunda kubesha nawe ntiwombesha biriho hariho umuntu agomba agira ama miliyari 100 nayiwe n'umugore n'abana nta wundi ajako sivyo mugabo we ubiravye ubutunzi bwiwe buriko burirya abene igihugu ndabigusobanurira kuko mu gihe yubaka uruganda rwa mbere yangaje abakozi uno munsi barakora iryo shira hamwe yashinze ubwa mbere rivyara yandi mashira hamwe n'umuntu afise ingabire y'ubwenge yamabona igikenewe mu gihe kanaka kuko hejuru y'iryo shira hamwe rya fomi yaciye azira assurance azana ya transport azana nimba ari ibanki niyo muri ico gihe neko ndavuga abo hose akorera ama societe amashira hamwe amahinguriro yangaje abakozi ku buryo twasanze afise abakozi barenga 7,000 ari umwe wibuke yuko abo 7,000 bafise imiryango yindi nukuvuga famille 7,000 sivyo ibayeho bigisha abana neza bagafungura neza sivyo barubasa amazu bamwe abandi bafise imiduga bagendamwo ntibakenye kubera ingabire yahaye umuntu umwe n'ubwenge bwa Ziranotse wenyene sivyo rero urabona yaba dufise abantu nkabo bameze nka Ziranotse bashika 10
umwe wese agenda yangaje ibihumbi indwi akireya yiyumvira mugabo icyo tugwaye abarundi ni kimwe nuko abantu baja kwigana abandi canke umuntu ahagira ishari ngo naka arakize naka visibi abantu bagomba kumugwanya mwene uwo rero navuze ndi mu bindi bihugu nka za Amerika n'Ubwongereza n'ahandi bakomeye bamaze kubona cerveau imeze gutyo barayiproteje igihugu kirabona ati uriya mugabo ariko adufashiriza community n'abarundi ariko arafasha bagaza bakavuga bati ibintu biri mu bwenge bwiwe ibintu biri muri rya cerveau yiwe tugomba kumuproteja kuko uyu muntu ni bamwe bita aba VIP VIP mu cyonga ni very important person urumva n'umuntu ari très important ku gihugu sivyo bakavuga ati uyu muntu hamwe twomutakaza yucohomba ibintu by'icana ni ukuvuga iyo miryango yose indwi ibayeho kubwiwe yokibaho gute ntibashoboye kubaho batamufise sivyo rero bakwiye kurinda umuntu nk'urya nka Ziranoza sivyo bagaca bongera bakarinda n'ivyo akora ahubwo igihugu kikarongera ingene kimushigikira ibijyanye avuga pasteur iyo mitahe bariko baratanga bakaraba ingene uburyo bwinshi leta ishira mu bagwiza tunga bashobora guha abagwiza tunga bafise ico bakora mu iterambere rusange uravyumva nariko ndavuga nti ahubwo umuntu nk'uriya yashoboye gukora ibintu mwene ivyo akagira akamaro ku barundi bangana gutyo ku buryo ibihugu bibanye yabivuze ko hari n'abanyamerika baje gutwara umwavu wa fomi ngaha ku buryo igihugu ca Tanzania muzo n'ingene gitunze gifise abantu bize neza bakomeye babonye bati hariho umuntu mu Burundi yitwa Ziranotse yazanye mwava abarundi bose barivyo bimeze neza bakabijana iwabo bagapima bagaca baza bakavuga bati n'umukuru w'igihugu agahagura akaza akavuga ati uyo muntu ndamugomba mu gihugu canje amfashiriza abatanzania gukoresha uwo mwavu awuhingure abatanzania bawukoresha sivyo urumva nereko ndavuga nk'uwo akwiye kurindwa agashigikirwa ijisho ry'igihugu rikamuhorako ku buryo adahungabana mu kabona gatoya amaproje yose afise bakayigako babonye afise uburyo budakwiye gushira mu ngiro ibyo ariko arakora leta ikamufasha namwarija yuko ibyo mufashishije aheza akabisubiza kandi bigafungura bene gihugu uravyumva rero nariko ndavuga nti mwene urya rero twaye dukwiye yuko abantu no mu mashuri bakwiye guhindura inyigisho bigisha iyo turiko turiga ba Pythagore bakigisha abantu ba Socrate ba Aristote bande muga hakabura umuntu yakoze ibintu bidasanzwe bavuga wo Burundi nariko ndavuga nti bakwiye kubigisha mu ishuri abana bakavuga bati harabaye mu Burundi umuntu yitwa Ntigacika Adrien bamutazira Ziranotse ava kuri Maragarazi mu Rutana yarahagurutse atangaza abantu bize akora ibintu bakabivuga ibyo yakoze n'ingane yatanguye umwana akavuga ati burya rero jewe nzokura ngomba kuba nka Ziranotse aca atangura kwiga mbega ubuzima bwa Ziranotse bwari bumeze gute Bill Gates sivyo akagenda agomba kugera ikirenge mu Ziranotse urumva bakagomba kumuha imidari bakamwambika imidari bakavuga bati uyu muntu akwiye kwambika imidari kuvyo yakoze byagiriye neza igihugu cyose kugeza abandi bantu bari mu rugero rumwe rw'ubugwiza tunga bagira ishari bagahindura ingene bakora bakahugwiza amafaranga yo babika mu bati wabo gusa no kuja kugurinza abana iburaya bakamenya uko ajya amafaranga ashobora kuvamwe imigambi ishobora gufasha mu bene gihugu abarundi bakabaho neza kuko biba biri no mu ntumbero yo gufasha byaterambere mu kuri batwigisha nivyo nariko ndavuga rero nkuko mwabivuze ivyo bikwiye kuvugwa wo vyumva avyume niko bimeze kuko ndabizi uretse bamwe bameze ugwiri ku mutima byo babaza sivyo ntawo menyuza ko ivyo mvuze atari ivyo ivyo niyo nariko ndavuga yuko abantu bakwiye kwiga kuko urumva ko no makuru y'abitangwa yavuga ati ico kintu cyitwa ndemudeje no kuvuga ati création d'emploi tangura wiyumvira ingene wo créer akazi hanyuma uzocuba mukuru uhemba abantu hanyuma bakore ni wamara kubahemba ugira umwimbo mugabo ribiterambere rikuvako rigashwiragira no mu bandi rikongera kugarukako rero nariko natanga karoro yuko igihugu gikwiye kuraba abantu bafise ingabire zirasanzwe ziriko zimenyekanisha igihugu d'abord kuko urumva hejuru gukora umwavu ari we abizanye mu mutwe igihugu hanze bayo babonye umwavu wa fomi
yego barashobora kubaza bati iri hamwe n'iryo kwande mugabo batangura kubona ati ubu n'umwavu w'abarundi ni made in Burundi ni ukuvuga igihugu kiramenyekana atravere ibintu ziranotse yazanye bikaja hanze iyubaka ati mu Burundi harava umwavu mwiza urumva no muri Amerika rero muri ico gihe ariko navuga ko dukwiye gushigikira abantu b'ingabire zishobora kuba ingabire zituma igihugu gikira abantu bagakira la communauté yose ikamererwa neza kubw'ubwenge cyangwa ingabire Imana yahaye umuntu umwe rero nivyo nariko ndigisha ndamutanga akarorero nk'uko ejo nzotanga akarorero ku wundi ni n'abandi nzoba ndiko ndavuga ibindi hari igihe kaza je ndakunda kwigisha mugabo nkahashira cyane nkatanga akarorero nivyo nariko ndavuga rero kandi namwebwe ivyo ndamuvuze ko ndabizi yuko nimwo mwihaye mikro kwisubiza mikro ku munwa nta wombeshutse ariko je nkiri ngaho nyene gatonya hariho aha mu gihugu uburyo ushobora gusanga bamwe mu bajene bashobora kuba bidodomba imyidodombo ntibura nkuko twabivuze mugabo rero nkuko mwahawe impano yo kwigisha kandi mucejeje no mu ijambo ry'Imana kandi ni bake duhishije mu Burundi barasenga hariho bamwe n'abandi ushobora gusanga bafise imitahe kumbure mito bataramara kungana naziranotse ugasanga kumbure baratanguje utuntu two mbere kuvaho nyene cyubahiro bivugiyeho ho twarabonye abari ku mulindi munini cyane gose abaheze ishuri batakiyumvira kuja kudepoza ugasanga abatize bariko bariyumvira gukora utuntu ijya nino mugabo ugasanga kumbure ntibashigikiwe hari ukuntu usanga badashigikiwe hari nk'abusanga kumbure barondera n'imitaho ugasanga harabonetse bamwe cyane n'abandi bavuga bati oya ibi ntibimeze neza mugabo rero abandi bakavuga ati mugabo na nyine cyo yarabivuze ati hari abantu ubusanga bakwiye gushigikirwa no kwigishwa bakigishwa mugabo bagakomerezwa ingabire yabo kumbure n'ivyo mwariko muravuga ati barabe uburyo bagenda bigisha abantu ijya nino abo bagifise agatima ko kumva yuko abafise ingabire boba arabo gucinyiza mu gihe baba bakiri batonya bagashigwa hasi mbere wanashaka nabo bavuga batanga ubuzi harimo naba baratanze ubuzi ugasanga mugabo ingabire zabo ziracinyijwe nimba ko bishobora guca kubaca umutima ugasanga barabaye décourage reka jewe ivyo tubigaruke ko cyane kuko uri kurabiraba nta muntu yoba kibatinije kuko niyo ntumbere y'umukuru w'igihugu mu gihugu urabona yuko umuntu wese afise ingabire akayimwereka akabona ko ingabire ishobora kugira ikivuyemo sivyo urabona yuko ashigikira abantu shaka urabe n'abajya batwenza abantu ubu yahagiye avuga ati bahamagare sivyo kuko barafise akamaro muri societe kuko haje umuntu atwenza abantu hari ingwara nyinshi avura ni abaganga batovura rero urabona ko nyine cyubaro umukuru w'igihugu cacu ni ukuri Imana muhezagire cyane umuntu wese afise ikintu cyogira impact muri societe arifuza yuko amushigikira abishira habona babimenye abishigikire rero reko ndakubwira nk'ubu ndashobora gutanga projet ngaho sivyo kandi uraba abantu boyikora koje hari ibintu nkunda kwiyumvira nkaraba hari ibintu usanga duha abantu ugasanga ntacyo bitumariye na kimwe sivyo raba nko kubifuniko by'amakaye bacapa ko ba Rogemira mu Burundi yatumariye sumukenye umupira bagace bashira ko barambo bakiye amafilime yo kurasana yakoze ki mu Burundi ugasanga ni ba Messi ni ba Drogba ni ba Eto'o canke bagacapa ko kubintuzeye kubifuniko by'amakaye bacafye ko intuze imisumbarembe tuvize ingahe mu Burundi bacafye ko imisambi ifise agaciro mu Buganda sivyo mugabe hino nta kintu raba rero nk'ubu hogira umuntu atangura agafata ku makaye sivyo ku makaye yo ku mwaka wa mbere sivyo bagashaka bagati bifuniko byo makaye y'impapuro 200 aje igifuniko ca gasape bagashaka ifoto ya gasape tubone gasape bakayagura sivyo umuntu yo yazana agaca afata izindi impapuro z'impapuro 100 ziranotse nibyo bakora urumva agafata amabukre y'imizentire agakubita kati umusentire witwa ziranotse sivyo agafata bimwe bambara amapine ngano tune tuntu bambara he bagashira guto ziranotse kubira kuri ziranotse agazana bagashira ko ziranotse ndakura hiwe umuntu yodandaza kubera iki iryo zina riramaze kuba izina riremereye kandi abarundi baramaze kuryumva rero nico gituma abantu bakwiye kumenya bati dukunda ivy'iwacu gusumba uko twajya gukunda ishusho y'ubundi muntu tutazi sivyo kuko umuntu umushize ku ifoto urashobora kubwira umwana ati mwana uwo muntu ari kwikaye yawe uramuzi
umwaje uti ni naka ni agatira umukinyi w'umupira yawukiniye mu Burundi hehe umugabo arashobora kuvuga ati bijya jya mase twari dushira mu mirima kuraho n'abana baraja gukora bagafasha abavyeyi bataya mase turiko turakora umuntu yayakoze yavumbiye ubwa mbere ushirawe rwiwe n'uyu ubona kwikaye yawe yitwa Ziranotse sivyo abantu bakabyumva bakabikora bagakunda ivy'iwabo twe kwirwa turabyina abantu tutazi tukaja kugira amashusho tutazi umugabo gasanga biwacu bakoze ibintu by'akamaro biriko biradufasha umwanya wose ntacyo tubivuze ko sivyo abantu benshi barazire nina mana ariyo sivyo iradiyo zivuze nina bati niwe turamuze mu higaniro tubigenze gute umugabo benshi ntibarakomenya raba rero umunsi bodaraza ifoto yawe nk'umucamazi za gisuru zahe abantu bakumviza batakuze uwo muntu borengana intuzi kaya drogo bakagura ikaye irikore nini ibyo bintu babitangura abantu babikora nico gituma rero abantu bamaze kubaka amazina meza muri societe nka Ziranotse bakwiye kumenya abantu bakamwigira ko yavuye he yashitse imbere hajya gute ahubwo nkujya bakagira bati turabe imbe ahubwo nimba byoshoboka muri ivyigwa bya entrepreneuria nimba bo muha gushinga intahe akigisha muri za kaminuza ntage France bisaba byinshi kavuga ati je ni naka natanguye gutya nandandaza gutya nshika kuri ibi hanyuma no munsi ni je mubona nitwa Ziranotse abo muri kaminuza bakamenya Ziranotse wariwe ejo ni twatangura kwandika igitabo ukuntu mataza akarero kuri Ziranotse abantu bagisoma kabati umuntu none avugwa yagize iki yakoze yashitse ahantu gute nivyo twako turavuga tuti tureke kuraba ibitagira umumaro hari abantu Imana yahaye ingabire iyo ngabire ikwiye gushigikirwa ikarindwa na buri muntu wese akamenya ko agahanga kiwe servo ya Ziranotse yarafashije kandi ireza abantu benshi yigishije abantu benshi gaburiye abantu benshi abantu bakamenya uwo muntu wariwe kugira ngo abana tuvyara bakure bifuza bafise iyo nyota yo kuzomenya eske yakoze iki twokwigana nako tuzogira impact muri societe byari ivyo yego nuko ndashimye cyane gose jewe kuri iyo ntererano kubera ko abatari bake urumva yuko babumengo baracitse intege mu Burundi umuntu agize ikintu akamera nk'uteye imbere aca bahonyora usanga umengo ugasanga ko baratuma n'abantu benshi abajene bacu bariko bagenda mu mahanga cyane gose ugasanga n'abana nabize bariko baragenda biga ku mafaranga y'igihugu baheza bagaca bakagenda gukorera mu mahanga ugasanga rero abantu bariko bararonka abakozi batazi ingene bize ugasanga ari igihugu kiro kirahomba gutyo kubera kumbure kwa guterana amakiki kumbure dusozera sinzi ko ari cyo mushobora kunganira apotre ambassadeur Mbayahaga kugira ngo kumbure ku kintu kijanye n'ingabire abantu bashobore kumva bareke ibintu bijanye n'ubujyajya na nyene cyubahiro yarabivuze bareke inzigo kuko byinshi banashaka tubisanga mu bakristo uno munsi ubu munsi abantu usanga bariko barahana amasumu kubera umuntu afise ingabire runaka usanga ari mu bakristo uno munsi biragoye ko muri quartier umuntu ashobora kwizera umuntu kera uwaza wumva umuntu uti akazi reka tugahe umukizwa mugabo no munsi basigaye babatinya sinzi rero yuko dusozera hari cyo mushaka kubwira abakristo kugira ngo ejo canke hirya yejo uburundi bwacu butera imbere umuntu atera imbere atabwo bafise bwo kwambara neza ngo buhava mu ruga atabwo bafise bwo kugira ngo ashobore gushinga intaye ngo bava mu vuga urusaku atabwo bafishe bwo kugira ngo ashobore guhimiriza abandi ngo ingabire yo bava bayicinyiza murakoze cyane mu by'ukuri mfatiye ku ijambo ry'Imana usomye mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Matayo igice ca 25 ugasoma guhera ku murongo wa 38 gushika ku murongo wa 45 Yesu yari karavuga ngo nari nshonje ntiwangaburiye nari mu gasho ntiwangemuriye nari mu bitaro ntiwaje kundaba ibyo bisigura iki bisigura umutima wa Yesu umutima w'ijambo ry'Imana wo kumara abantu ubukene wo gukura abantu mu ngorane nico gituma habonetse abantu bafise ingabire nk'ijya ntigashikadriye n'abantu bo gushigikirwa tukabinezerererwa kuko nkuko twabyumvise nyakwa apotre hana bivuga umuntu yashoboye guha ubuzi abantu barenga ibihumbi indwi batunze imiryango n'abantu benshi twari dukwiye rero kurandurana n'imizi ingeso y'ishari nk'uwo n'umuntu wo gushigikirwa abantu badakwiye kugirira ishari ikigira kabiri
ingeso yo gukoporora kopie kore ko ziranose yakoze ibi reka natwe duce dukora ibi ariko byose byita ifumbire ariko ukwiye gufatira kuri bijya yakoze ugakereye ikindi kintu kuri bijya bintu nk'abo bakozi 7,600 afise ukwiye guca wimvira ati ni ikintu giki nokora kugira ngo bajya abantu 7,600 ndabakuremwe amahera yabo bandondere ni giki nokora kugira ngo ushira hamwe fomi rindondere nihe service noshiraho ituma dukorana na fomi kugira ngo twuzuzanye duteze imbere igihugu nukuvuga rero ko abantu bafise ingabire mwenizo nabo gushigikira mu mashengero je nagomba gusaba aba Kristo n'abarundi bose kugira ngo barandurane n'imizi ingeso yo kugiranira ishari wumve ko mugenza waguze imodoka naho azogusaba amahera mugabo wari gushobora gutwara umuntu wawe ku nderuzo ariko iyo modoka ihari wumve ko binezererewe izogufasha ariko ibintu byo kugwananya tubihebe hama ikindi naco tugerageze kugira ngo tunezerererwe umugisha wa bagenzi bacu nutanezererwa umugisha wa mugenzawe nawe ntibazonezererwa iwawe dushigikirane nico nagomba kurangiza nsaba abarundi ko turandurana n'imizi ishari ibyo gukoporora umwe wese agira imbono yiwe dushigikira ijyangabire yiwe tumukingire mbere gose hama twumve ko ndakunda gusoma ibitabo by'Abisirayeli ahari mpuranja no mu manama yabo mu Bubirigi n'ahandi barashigikirana umwisirayeli mwene waba afise boutique akaba dandaza impuzu agenda kumushorera mugabo abarundi umuntu arareka impuzu yakozwe na mugenzi wiwe akagenda kuyizana iburaya kandi hano hari umuntu ashobora kuyikora ivyo rero hamwe twokumva ko dukwiye gushigikirana tugashigikira ibintu byacu nk'umaze iminsi nganira nabo bitwa basangwa butaka nabatwa maze iminsi ndiko ndabaganiriza ndababwira nti vyogenda gute kugira ngo ya nkono y'ikirundi mukora tuyiteze imbere abantu benshi bayihurumbira raba ku mutoyi nimo bariko barazikora kandi bafatiye ku bumenyi bwanyu vyogenda gute mwebwe abatwa mwize ntimwogenda mukegera bajya abavyeyi banyu ko namwebwe kubumba mubizi narabonye umushikiranganje wo gufatana mu nda n'agateka kazi na muntu ariko avuga ko azi kubumba inkono n'ibindi je nafatiye kuri bijya ndakomanda n'inkono nzogenda kuzitora ziri mu bukeye ndazizane dutangure kuzikoresha mugana ariko ndababwira nti nta kuntu izi nkono twozikora neza hirya yejo tukazozishora mu makungu ko hari ingabire ikomeye abatwa mufise nongera ndababwira nti burya abahutu n'abatutsi turakwiye kubihana ko tukabasaba ikigongo kubona tubanena ntitubarongoremwo ntidusangire gushikaho hagera nuko ndaguhamagara ngo dusangire ukanka ko dusangira kubera gutinya kubera uwo mugera mubi twabasizemwo rero nibaza ko dukwiye gufatana mu nda tukumva ko turi umwe ingeso yo gucana canamwo tugiranira ishari kubera uyu yateye imbere ahubwo nyabuna dushigikire kandi tunezererwe abandi bateye imbere na cane kw'ivyo biba bituma iyo ngabiriza atari ivyiwiwe gusa ahubwo bifasha abantu benshi ntera kamo n'abandi badandaza kugira ngo bareke gukora urudandazwa ruteza imbere imiryango yabo gusa ariko bakora urudandazwa ruha akazi abantu benshi bakora urudandazwa rutuma leta ironka amakori igakora ibikorwa by'iterambere murakoze nk'uko Rene yabivuze no yatanguje ikiganiro ikintu ca mbere je nosaba no kubashimira cyane kuri Pasteur Sylvestre tumushimira cyane kandi aduhaye hamwe na Apotre Mbayahaga Isidore tubashimire cyane hanyuma Renine ndagomba udusozerere nk'uko atanguje ikiganiro nari nifuje ko mu gusozera Apotre adushira mu maboko y'Imana cyane go jambo ryanyuma ngo oya ni harage
murakoze cyane kuko abantu bakunda kuvuga ngo ijambo rya nyuma ngo ufise ngo niri kandi nzosubira kuvuga nkiri muzima ijambo rya nyuma rivugura akagira kwera ariko no gusozera ikiganiro imbere yuko nsenga nagira mfashe mwene wacu pastor ibyo yavuze n'ukuri abantu twese tugerageze dutahure kumwe twumve dushigikire iyi migabo n'imigambi nyene cyubahiro Valentin Ndayishimiye dufitiye umukuru w'igihugu cyacu urabona yuko ngarutse aho twahereye agomba yuko twegeranya ahagomba gudoma urutoki ku bantu bagomba gutoba cyangwa kurwanya ibikorwa by'iterambere tumushigikire hagati yacu rushigikirane izo ngabire ziba ziriko ziravyuka hagati yacu mu Barundi tuzishigikire tuzigwanye nitwamara kumva nkuko yavuze tukagira imboni imwe tukagira gutahura kumwe tukabona imbere igihugu nkuko yavuze abantu bagerageze bakora ibintu bidateza imbere ubwabo gusa biteza imbere n'abandi biteza imbere igihugu nitwamara kuva mu bujenyene ibintu byose ari umuntu avuga ngo ni jewe byose ni jewe ni gwanje ni twebwe oya mugabo tumushigikire tumusengere dukore hanyuma turazi yuko iyo ariko yatujana turatangwe kuhabona ni heza iterambere rirahari hamwe abantu twokumva kumwe tukabana nk'umurundi ku murundi ntihagire umurundi yita umunyamahanga mugenzi we rero mwavuze umuti twishire mu maboko y'Imana reka rero twigumizeyo kuko niyo twari turi mwami turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ingene urumwizigirwa kuko uragororotse kandi uratunganye muri byose wabanye natwe uratuzigama wazigamye ubugingo bwacu uturongora mu kiganiro twatanguye turi kumwe dusozereye turi kumwe wakoze icyo tugusabye rero nuko ibyo twaganiriye ngaha ijambo ryawe ni iry'ukuri kandi ryo kwizegwa uvugishwa nawe Maraki mu gice cya 3 yaravuze neza ngo iyo abakubaha abubaha Imana iyo baganira nayo iraze gatega amatwi maze ugwibutso rukandikirwa imbere yawe nyagohora ku ngoma turakwinginze ngo amasezerano canke ibyo twagiye twiyemeza gukora ibyo Barundi bariko barakora mwami imigabo n'imigambi iri kirarangurwa urabana natwishigikire turagushize mu maboko kuri w'igihugu cyacu umuvyeyi wacu General Major Valentin Ndayishimiye n'imigambi myiza afitiye igihugu wamujeje kurongora uramushigikira uramubera inkinzo muri byose nyagohora ku ngoma umwubake ku ruzitiro rw'umuriro wawe nyagohora ku ngoma ingabo zawe zimurinde n'inkuta zakimiriro maze uzogwanya abansi biwe ushigikire mwami imigabo n'imigambi myiza afise turagushimiye nyagohora ku ngoma abarundi turememwe umutima umwe umutima w'urukundo umutima w'ubumwe umutima mwami w'ukunda igihugu cyacu turagusabye rero ngo igihugu cyacu komeze kugira amahoro y'umutekano ugihumure maze nyagohora ku ngoma ugihumugisha gitunganirwe isi yose izomenye yuko ari ukubera twakugize uwa mbere uzoba ukoze kibirengeye kizima icyubahiro n'inganje byose bikomeze kuba ibyawe dusabye bike kuko turazi yuko byinshi ubidukorera ku bw'urukundo rwawe n'impuhwe zawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Nuko turabashimiye cyane gose nanjye kandi ndagushimira ko twakoranye neza cyane gose naje ndagushimiye yego ni ngaharo kino kiganiro gice kirangirira kandi ndabashimira mwebwe mwese mwagikurikiranye niza ko makuye mu nyigisho zitari nke kandi nizera ko abenshi mugiye guhinduka kubwa no amajambo y'ubwenge kandi avanze n'ijambo ry'Imana hanyuma dukora amako mu mpuzu dukore kubera ko ijambo ry'Imana ntigemera abanebwe ijambo ry'Imana ntigemera ubufungura atakoze ariko gemera yuko umuntu akora amazimana igahezagira ibikorwa by'iminwe yiwe turabashimiye bye bye.